Ndabahaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye bamwe bose naho baherereye. Uyu munsi turi kumwe nanje Jaja Kayagwe, abenshi musanzwe mumenyereye kuri Kayagwe TV show, nk'umukobwa wanyu n'ubundi abaha ibiganiro bijyanye n'umuco n'akaranga. Hanyuma nk'uko Nicole yabibabwiye, uyu munsi ni jewe turi kumwe muri iki kiganiro akakera, tukaba n'ubundi tuguma dushira hamwe amakuru yo kubayagira ku bijyanye n'umuco n'akaranga. Murabona ko tuba turi muri kote zose, ejo canke hirya y'ejo Nicole nawe muzomubona kuri Kayagwe TV show, ni ukugira ngo tubishire hamwe mubone yuko bifise akanovera kandi ubikurikirane muri benshi. Rero uyu munsi ku kakera tugiye kubaganiriza ku kamaro k'inkoko. Inkoko uyu munsi abantu benshi barayifata nk'imitako yo mu nzu, bakayimanika mu nzu canke bakayikoresha mu gutegura ubwiza ndangakaranga bw'ahantu runaka hagiye gukorerwa imanza zitandukanye, dote, mariage n'izindi manza abantu bipfuje ko zibamwo uburanga bwiza bujanye n'inkoko. Rero akamaro kera inkoko yari ifise n'akahe, canke uyu munsi hoho inkoko ifise akahe kamaro mu muco w'ikirundi, mu muco wacu. Inkoko cari igikoresho kera cafatwa nk'isahani y'uyu munsi. Uyu munsi iyo dufungura dukoresha amasahani aya abazungu batuzaniye, ariko kera ntiyari ahari amasahani. Abarundi rero kuko bamye abantu baciye ubwenge, bazi kwiyaranja mu bintu byose, bazi kurondera inyishu z'ibibazo batiriwe baragorana canke batabuze uko babigenza, bari bafise ubuhinga bwo gukora inkoko. Iyi mubona ni inkoko cari igikoresho bakoresha nk'isahani. Ibi rero bikorwa n'amaboko y'abantu. Abarundi barabikora kera rero kugira ngo umuntu ajishe iyi nkoko imere gutya imeze, murabona kano mfise ni gatoya ariko zigenda zirutarutana, hariho nyinshi, hariho inini cane, hariho ziri hagati na hagati, hariho n'utu dutoya. Rero ukuntu iyi nkoko yacu ikozwe, ukuntu bayijisha kera, barakoresha ibintu vyita intamyi. Intamyi nazo zaba mu rufunzo, ku babizi ni mu ruzi. Hariho ibintu vy'ivyatsi vyimiza arivyo vyavako ibintu bitwa abatari bake ibikorogoto. Izo nkorogoto baragenda bakazica ari mbisi. Bamaze kuzica rero bagashishura ko hejuru ivyo no twitwa yuko ari nk'ibishishwa vyazo. Bamaze kubishishura bakavyanikira, bamaze kuvyanikira bikuma. Bimaze kuma rero bafata uruhindu, urwo ruhindu bagafata bakatugira duto duto, bakadutemagura tukaba duto duto. Tubaye duto rero, umutwe w'urwo rutamyi niwo bafata bagashira mu mazi, hanyuma bakawufundika. Bamaze gufundika bagafata uruhindu n'urwafu, hanyuma rero umuntu agatangura akajisha buke buke kugeza igihe agiriye inkoko. Uyu munsi rero kubera ko habaye kubura kwa za ntamyi canke za nkorogoto, abantu bararondeye ubundi buryo bashobora kubikora. Murabona nk'iyi nkoko mfise ikozwe mu magunira. Iri ni igunira, amabara y'igunira agiye atandukanye. Hanyuma ivyatsi biri indani birimwo ngaha bakoresheje, kubera kubura za ntamyi uyu munsi, bakoresheje ivyatsi vyitwa inshinge. Inshinge navyo biba ahantu mu musozi, mu nyovu. Uyu munsi rero twashaka kubabwira akamaro k'iyi nkoko, n'ukuntu abarundi bari bafise ubwenge bakamenya kwiyaranja kugira ngo igihe babuze ico bafungurirako baronke ikintu ciza. Rero habaho inkoko nazo barazikora mu mabara atandukanye, bakakira umuntu. Hakaba hari izibizi nka kwa kundi nawe mu kabati iwawe muhira ushobora kubika amasahani ukavuga ati aya n'ay'abashitsi. No mu nkoko mu mico yaho hambere harabaho inkoko
z'abashitsi zijishe neza, zisa neza, zimeze neza, bakazibika igihe baronse umushitsi runaka akaba ariho bayizana kugira ngo babashe kumwereka ko bamwubashe, bamuhaye iteka. Rero iyi nkoko yacu ijishwe mu gwafu ijishe mu magunira. Iri ni igunira hamwe n'ishinge vyakoze iyi nkoko. Tuzobibereka, tubereke igikorwa co kujisha, tuzonabibajishira inkoko hano mu bindi biganiro tuzogenda dukora kugira ngo bisobanukirwe neza. Hanyuma iyi nayo, iyo ni ugwafu. Ugwafu nabwo ku bataruzi ni utwatsi twimeza ahantu mu misozi. Uyu munsi sinzi ko tukibaho, ariko ku muntu ashaka gusobanukirwa ugwafu, ku muntu azi uburo ukuntu bwaba bumeze buriko buramera, n'ugwafu nabwo rwaba rumeze nk'ubwo buro, nk'ivyo vyatsi vy'uburo. Ugwafu vyari ivyo vyatsi bija gusa navyo nk'uburo. Rero reka ndabashimire, mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro co kubereka uko inkoko imaze kandi nuko yakorwa. Tuzobikora pratiquement naho mu buryo bwo kubikora mubiraba, mubibone ukuntu inkoko imeze. Tubemereye kuzobajishira inkoko hano ku Kakera. Murakoze cyane. Reka tubibutse mukore subscribe, mwari kumwe na Jaja Kayagwe. Mukore subscribe ku Kakera, mugende no kuri Kayagwe TV show, mukore subscribe, share, commentaire, mbese mutwungure n'ibindi bitekerezo kugira ngo dukusanyirize hamwe umuco n'akaranga by'igihugu cy'u Burundi. Murakoze, murakagiraho muba mwubaho.